Kirezi, mwana wanje maze iminsi mbona utameze neza na gato. Urafungura nabi nabi, aho uba wicaye uba wicurikiriye, ibyo ukora byose nta munezero mbona kabisa ubikora. Ufite ikibazo nyabaki ko jewe uko biri kose ndarondera utwo ndondera twose ndazana nkakugaburira. Mwana wanje ntaturabura nturarara inzara akayura ronka. None ico kibazo ufise kikubabaje ku mutima ni giki mwana mbarira? Bishuka mwana wanje burya kutabwira nyoka ingorane ufise n'amakosa mbarira. Mukuri mama, jene naragurishije ariko je bugende mu bitoroshe. Ibihe nyabaki mbwiza ukuri ntomorera umbwire ivyo bihe nyabaki n'ingorane ufise nyabaki. Nanjye naragiye kurya mugabo. Ego jene maze arakizi ndabizi burya nasanze kwisinda. Urafise inda yiwe nenega mwana nibisanzwe, reka kwicurikira uwabara. Erega ujya mugabo sinda y'igitwarire watwaye, ujya mugabo yaragutwaye arakurongora, abantu barabibona uvuye kwa Mugisha ko bagiye kurujya mugabo mwarabanye, abantu barabibonye ko mwabanye, kuba wazanye inda yiwe rero nico ikintu cy'ikibazo cyane kuri wewe. Tekana umwana avuke tuzomurera, cyane se wiwe ngira mwo baravuganye na se. Mama sewe twaravuganye aca kubwira ikibazo mufise. Mama sabuki naripimishije ngiye gutora inyesha cyamana cakigabo ngo ni Desire yaho arancurira arambye akaje namuteye imikoshi arakagwa mu gahinga. Mama arambye akaje namuteye imyaka arambwira biga byose je natumye ubari mbo naje nabitumye umugesera araho ariko arabicisha inzara. Wowe na Mugisha niwe wamuteye ingorane cyane we yaziteye. Hanyuma aca kubwira arancurira arambwira amajambo menshi mama atabaho. Tumva n'igikoko nabonye ubukoko bwiwe kuva kera. Yego rero nkiyumvira yinda pisi umuntu amaze kumbwira ibintu nk'ibyo, umuntu amaze kuncurira nk'uko bizogenda gute? Mwana wanje yarakubwiye neza ko atakeneye ko umwegera, yarakubwiye neza. None igitangaje kuri we ni giki? Ujya n'umugesera wawe ntabona ingene no musigura n'umugesera kandi umenye iyo nda nayo nunakana nawe muzohurirahe ntuzunyaho imubwira. Uba yarakwihakanye, yarakubwiye ko adakeneye ko muzopfa munavuganye mu buzima bwawe. Reka rero kumbwira ko ise n'inda y'umwana wiwe wihoze. Iyo nda uyireke, nihava mu mwana ico kibondo tuzokirera. Ubwo mama nako ndimva ko nayikuraye. Subiramo uti Kirezi mwana wanje, ico kintu kazogikora Imana izoguhana. Ntuzuhirahira n'umunota n'umwe kwinjira ko ushobora kwica ikibondo. Umwana n'imigisha mu rugo, uwo mwana ntuzi icyo azovamo, uwo mwana ntuzi ko ari wo umumarayika Imana kurungikiye azokubeshaho mu busaza bwawe. Sinkeneye Kirezi we, oya mwana ndagusabye imbabazi. Ukubabara kose ntuze wigera wiyumvira ko ushobora kwica umwana wabyaye. Kizira we ko ntakunize, wewe ko ntakunize, ubu uriho, ubu nturiho nunezerewe ko uriho ko ntakunize. Wewe wice uwo wabyaye ntuzuhirahira n'umuntu utuka, kandi ukazobikora n'akazi kawe uzomenyana n'Imana yawe. Ibyo rero bimenye. Mbega nyene nk'ubu uriviye kwica uwo mwana ugasanga Imana yaranditse ko uzobyara umwe rudende ikinege, hama wowe ukaba umwishe ukazorinda upfa uri ngumba ata mwana ugira. Wowe wumva ko byogenda gute? Byogenda gute?
oya reka ntudupime je ndabigusabye kwe ndabigusabye nk'umuvyeyi Mugisha muhano gatatu yawe burya hari ikintu nabonye kukubwira kuva kare ndabura umwanya mugabo urabashobora kumuvuga n'iki? Reka yambaze gusa raporo za hariya yego amikini naco hari ikintu yambajije ngo nimba ari ikintu wowe wamaze kumbwira sinamenye ibyaye n'agategereza ico nyene ibiki mabuja rero tumwitonde agomba kutugirira nabi mabuja uti agomba kutugirira nabi gute je yabimbwiye ibi bintu numva ndajugumiye umubiri wose uramerereza ndavuga tuni mabuja wanje jewe narinze agomba dukorera akakabe kabishe DJ nani biki ko natahura Mugisha amakuru yiwe ntuyazi ivyabaye ku mugabo urabizi ndabizi urazi ibintu vyose vyashitse gushobora kuvuga ko n'umugabo afise umugera yego sivyo rero jewe ikintu ca mbere nzi neza igera kwijana ikintu ca mbere nzi neza igera kwijana nuko na mabuja umugera ufise yandujwe n'umugabo sivyo uvuze mabuja umugera ari nawo ariko ivyo onya sindavyo vy'ingenzi kuko nibituraga twe dukora akazi kacu ikintu rero cyatumye njugumira nukumva mbwira yuko ashaka yuko muryama ndavuga ati Mugisha wanje je nazanye ngabwira ngo turondere ubuzima ugomba umwice bugira ivyo ashaka ko ndakubwira uvuze gute mugabo wa mugabo ubone ko ivyibushe kugira ngo rose z'abagore oho Mugisha wanje aho uzobupfuye wa mugabo uzobupfuye ndagukunda urabizi DJ Rindira kwanza kijya n'igihawuzingi Mugisha n'igihawuzingira kareka nturavyumvire ko DJ Rindira gatoya none Madame Lydia ico kintu arashaka kucubahuka kukikubwira wowe ikintu n'icyo arashaka kukubwira wowe kubera iki ariko Mugisha ukuntu nzi je tuyagana nabuje ukuntu ndi umunyamabanga wewe wa cyane akabazi neze ko nanje ndi umuntu wawe wa hafi yo twari kikubimbira ubundi nyine yavuze ati je ndakeneye uwo musore twibonanire ndavuga ati basi Mugisha karabaye aho rero hagene byashaka kumviriza yuko nabikubwiye kugira ngo abe mu vyosha avuga ati okay tubonane sangapi rero duhure tugire kiniki oya ko biri kose humura jewe vraiment ikintu nk'icyo kuri jewe ico nigikuba icyo nigipasa ukabona ubishize nk'umutoyi oya jewe ngana nakazi gusa nta bindi shauri yako nishakwambia mimi oya nigikunda kabisa wumva amahoro hivyo nojuba kwa gute erega nawe byego dukora akazi je ndi mu bantu batinya Imana ahubwo urazi ikintu kimwe cyo cyase no gikora telefone yanje yazi ntiza ga telefone gatoyi ndondera umuntu sinzi ko je ko ari amayinite basi mandagura cyo wanje yazimye kandi nashaje nani nagenda no musi same sa barameze gusa uvyumvire ko ntukuri kosa Allo? Ni sawa? Yego ni sawa namwe?
Ego, ni Madamu Lydia. Yego cyane muri bande tubafashe iki? Je nitwa Solange. Yego Nashaka ndababwira ikintu kimwe. yego Jewe ndi umusheri wa Mugisha. ninde Umusheri wa Mugisha. Hama nagira ndakubwira ikintu kimwe. Imigambi yawe yose namaze kuyimenya. Ndagusabye ivyo ugira vyose, ivyo ukora vyose, wowe ushaka kumushira kure ya Mugisha wanje, ushaka umuva inyuma vyihuse. Imigambi yawe namaze kuyimenya yose, umuva inyuma sinkeneye. Turumvikanye? Jewe twavanye kure na Mugisha, ibyacu ni birebire. Iyo twavuye nta n'umwe atahazi. Je na Mugisha urukundo rwacu sinokubwira iyo rwatangure canke iyo kururaje, ugomba kukwivangamo nkani. mviriza kwanza basi genda buke nizere yuko ivyo uriko uravuga utabifitiye ivyemeza Juranse Urumva no telefone ndakunze cyane gose. Niyo mpamvu shaka ndakwiyame, nongere ndakwiyame, sinkeneye. Iyo twavuye ni kure rwose sinkeneye, kandi ndakubwiye umugwaneza. Rero nutamuva inyuma, akari inyuma karasegenya. Allo Mugisha musheri wiwe ibintu kumwe ngo sinabitahura numva nivyo nariko ndakora binaniye Didier ndagukeneye muri wanje karibu cyane. Murakoze cyane merci Karibu kubasoda kandi murakoze amandishimye vema kubabona yego ko mushiki wanyu boss lady Lydia aramubwira ati nafite umusaza wanje ari muri Amerika ntiyabuhenze basha hamwe ati umusaza ye n'umuntu akunda gutera inkuru n'umuntu akunda utuntu dutenza narakunze inkuru ntiyakubesha ariko bishikanje uje namusigiye okay yamwe mu bavuze muri babiri yego karibu rero murakoze cyane jewe nabatumye ko kubera ko hariho inkuru nashaka ko tuyaga mu bisanzwe ni Murundi mugabo naravuye mu Burundi ndagenda mu bindi bihugu nza kwisumamo ariko nagumanye agatima ko gukunda igihugu cyacu byiza cyane ubwo rero byansabye yuko noza nkakora imigambi y'iterambere guteza imbere igihugu no guteza imbere bene wacu basigaye mu gihugu ibyo bintu kabisa ni byabake babaho yego agatima ko gukunda igihugu ku patriote ndagafise Imana iguhezagire cyane yego ubwo rero mu bantu numvise bishobora gushira imbere narumvise izina rya Mugisha yego bambwira umuntu yitwa Sibomana ndavuga nti ibyo arivyo byose reka ndamurabe tuzovugane ndamaze nk'ubu nakubonye hajya kenshi abantu bafise ubwanwa n'abantu baba abizigira maze kukubona ubwo bwanwa javuga ati ndaguyeko rero karibu kuri nuba yari hypothèse yanyu kabisa aho kandi ntabwo narinzi ako Ngenda kanota ahantu kabisa kuri iyo ako nakagerageje ni experience nagize ego maze gukorana n'abantu benshi bafise ubwanwa bateretse ubwanwa neza ego n'abantu usanga arabizi abari seriye gose ego hanyuma entreta nashaka ko umwondonderera ahantu hectare na 200 zo kurimamwo igitara twokora umugambi w'uburimyi tukarima ibiterwa mbumbarugo tukarima n'ibindi
ibiterwa naho twashaka tukarimamo izindi mbuto ariko tukarima ibintu bishobora guteza imbere no guteza imbere igihugu kugira ngo ibi bintu biriko biraduga amabeyi urabona imiceri urabona ibiharage urabona niba biduga ariko ni kubera iki ni kubera tutishyiramo ngo tubabanye mu turime yego ubwo rero bononera ahantu nka hegitari na 20 ukanonera n'ahandi umuntu ashobora kororera inkwavu umuntu ashobora kororera imbere inka yego tugakora umugambi wagutse cyane yego mu ijambo rimwe n'ibyo nakororera nari nagutumiyeko yego basukuri urakoze cyane urakoze kunyumvira kunyizera nagenda gerageza kugira ngo icyo cyizere sindakishimura na cyane kuko icyizere kabisa ni ikintu gikomeye cyane cyamaye niyo hari ibanga ry'inze ryo gutera igiterambere icyizere confiance hama icyerekeye amahegitari imirima vraiment katuzobijamo zo kwirwa turabe ko birashoboka bijya n'umugambi mwiza umugambi w'iterambere kiza gose kabisa ahantu ho kurima harahari muri turafise isi ndimwa nziza cyakanovera itanga nico kintu ndondera itanga ikabise ibintu byiza cyane ahantu hatari mu ruba na cyane tutora muri plane ya Imbo yego tuyahano Chimbo bwana uronga abantu tutoteranye imiceri ho za gihanga za no mu kidoke hariya hano tworonga ahantu heza jewe naguhamagaye ndakwizenda azukido byose bishobora bashi kabisa wumva amahoro wumve kabisa yuko icyo kintu jewe nzogikora kandi n'umutima umwe n'umutima mwiza kuko jewe naho ntari umutunzi ariko ndi muri babandi bake bakunda igihugu murakoze cyane bakunda igihugu kandi ibikorwa by'iterambere turabishigikira ubutunzi nyamukuru mw'isi na cyane ubwo butunzi nyamukuru na cyane yego ati none mubona umugambi twosagura nka ryari nze ntabwo ryari kurondera iyo mirima ryari muraje no kuvuga ntabwo nshaka ko ibi bintu biteba ubu nyine ndi hano nashaka tujya ibintu byose biheze kuvuga ejo aho bukera uzobe wamaze kujya kundonderera iyo mirima ejo ego bashingabora imwe gatoya Hello ni sister mahoro sister ego na mahoro namwe ni sawa nashaka abanzubira kare gahunda ya kurondera y'amahitari okay reka amakuru atari meza numvise byerekeye mu gishanye sawa nta kibazo nakumvise sisa reka rero wowe ejo ushobora guhamagara cyo tuvugana neza uyu mwanya mbona umenga ntabwo novuga ko cyane ariko ejo nzoguhamagara tuvuge ku siko sawa okay hanyuma nagomba nakubwira ikintu kubijyanye n'ibi twari ko turavugana ejo bandureke ejo bandureke niyaba hafi hagati y'ejo na hirya canke inyuma y'iminsi ibiri tuzasubira guhamagara hanyuma tubandanye ibyabo tubone ibyo dushobora kubandanya dukora oya ntangora ngenda hari umwanya n'umwanya wumva amahoro numva ati harageze ko dukora igikorwa jewe telefone yiwanje ibiri wazi niya dogiteri yego cyane amasaha 28 telefone ntabwo yego kandi barakoze cyane nabo murakoze kabisa yego turi muzogaruke karibu kandi ndahi wacu yego best wamubwiye umugisha ujya gutuma ngo twegera gahoro ariko rero yarabitora inzira ndiko ndamwumva neza banza uhagarike kwanza umukobwa witwa Solange uramutse Solange hari umukobwa yaje ku telefone asa nkaho ariko amagasopo ko musheri wiwe ambwira ko umugisha bavanye kure bakundanye igihe kinini cyane ngo ndamupfire ku mugabo wiwe aya makuru ubu yazi none bose ko mugihe atanga ntaramenya ivyo babivuye none ko aho mushero wo mugisha
amajambo yambwiye yasa nk'umpa gasopo sinzi ngena bikubwira yambwiye ko ari umushiri wiwe urabona ari abantu bihenda amanimero bo mu mpimba batelefona abantu ugasanga aratatumye ku bintu nyine hari baba mu kantu kanya nako yaba ari wihenda akihenda no kuzajya mugisha akambwira ngo ndiko ndamuhendesha amafaranga ngo ndiko ndamufatirana ntacyo reka ibyo ni gutesha umutwe mawuki no gutesha umutwe na gato jewe reka ndazabwira amatohoza menye uwariwo sivyo hanyuma tumenye vyimbitse koko abantu babiri baba bahuriye kuki niba ko vyo ari byo ko jewe n'ubwishatsi nta musheri nigeze menya ngira mvume umugore wiwe niyo mpamvu nakubwiye ubanza ubihagarike banza ubihagarike pe kuko amajambo yambwiye aguma agaruka no mu mutwe biboneka nuko nari umukobwa ashira isoni cyane atanaretswe niyo mpamvu navuze dusanga ari mwe bwihereza ugasanga kabiguye oya didi si uwihenda yasubiriyemo neza ati mugisha umwe akora muri kampani yawe ndetse amumagara n'izina ry'iwanje biboneka yuko amakuru yose ayazi yakuvuze mu izina warashimamagaye ngo madamu Lydia yatanguye nk'umuntu nzi neza uyu mwacu turamumenya tu biteye ubuki turamenya uwari tumenye imbere ariko ntitumuhagarika gukunda Mugisha kuko Mugisha ndazi neza ko n'Imana amaze kuvyandika yuko ari wowe ushinzira tugomba kumugwanira umuntu ngo bacika n'intege kudacika n'intege pe urukundo n'abantu n'amahugura rwara ruri bitambo ariko cyari imiteguro kuko ndazi neza yuko hari agatekanye agomba gukora ibyo kuvuze agakuza amahoro arazi neza yuko abantu bari hafi yawe ari njyewe na Mugisha hanyuma aho ndazi ntashobora kureka kwikeka yuko bari umwe w'abakundana wakarukotaho gutatona akahera kuri Mugisha hari nawe ubona vyase ukaza wahindukije kuri jewe niyo mpamvu tureka kugusigura utose mu mutima genda ugire amatohoza rero nkeneye kumenya ukuri kwa nyako kandi nta misi myinshi ifise ivyo nabeye kiri ikibazo ikindi naco ya dosiye bari bahizanye sinzi ko nashaka narayikoza oya uno mwanya nivume ngo nta kazi na kamwe mfasha nokora muri umwanya kuko umutwe n'ubwonko bwanje ni buri hano reka ivy'akazi turaza kubisubira hano reka ndubande icyore